genda mu gitabo cya kabiri cy'abami. Nenda katika kitabu cha pili cha Wafalme. Lega dinga zadaga igice cya 5 murongo wa mbere. Sura 5 mstari wa kwanza. Haravuga ngo Namani umugabisha w'ingabo z'umwami w'Isiriya yaratonye kuri shebuja kandi yari umunyacubahiro kuko ari we Uhoraho yaha inganji yatuma Abisirayeli banesha. Wait now. Naman yari umunyasiriya, alikuwa mtu wa Siria, yari umupagani, alikuwa mpagani, yari umuntu adasenga Imana, alikuwa mtu wa yasenga Ramon cyangwa Rimon. Ariko ahagiye mu ntamba yategerezwa kuronga intsinzi. Alikuwa anapaswa kupata. Naman atayibazako akajiwaza ari Rimon Imana yiwe yuko ari ibimuha. Ariko Bibiliya itanguye kuvuga ko Naman yari umunyasiriya, yaronga intsinzi ku b'Isirayeli kubera ko Imana yayimuhaye. C'est un peu compliqué. Naman yarafise Imana senga, ariko kumbi iyo Mana yiwe siyo yamufasha. Ariyo abantu bamaze iminsi bafashwa bakibaza ngo ni Imana zabo. Imana igiye kubemeza yuko ni Imana yawe yatumye bikunda. Ariyo abantu mu miryango y'iwanyu bagenda ku kazi bagaheza kigwa bakibaza ngo ni umufumu yabibahaye. Muri ino ndwi Imana igiye kubemeza yuko ari Imana yawe yatumye bashoboye kubaho. Sindatahura yuko wantahuye. Uyu ni Naman umupagani w'umunyamibembe yaronga intsinzi, yibaza ngo ni Imana yiwe, kumbe si Imana yiwe, ni Imana ya Israeli. Imana rero ya Israeli imureka ko imibembe. Uyo mugabo w'umunyamibembe Imana yaha intsinzi. Umunyamibembe cyari kizira imbere y'Imana, asangwa Imana yashoboye guha intsinzi umunyamibembe yitwa kizira. Arakantu wewe ijapokuwa wewe sasa sisi ko muntaho si c'était possible yuko Imana iha intsinzi umunyamibembe yakuwa Mungu apatie ushindi. Wewe utari umunyamibembe, wewe mwenyewe una iraguha intsinzi mu izina rya Yesu. Ushindi kwa jina la Yesu. Biblia ivuga ngo Naman Biblia inasema umunyasiriya asangwa yarahaye intsinzi umunyasiriya. Ewe Mwisirayeli we agiye kuguha intsinzi muri byose mu izina rya Yesu. Listen, this is too much. Now Naman ahari kwenye yuko akubita anapiga yibaza ngo niwe. anajiwaza igihe kimwe bagenda muri Israeli bafata Abisirayeli barabazana. Muri abo bantu bazanye hari akana k'agakobwa karamuraba karavuga ngo mabuja databuja yogenda kwa prophet of Jesus Joshua. Eti tajiri akienda kwa nabii Joshua. Ako kana kaora gasengera muri Sabaoth Church. Ako katoto kalikuwa kanaombea Sabaoth Church. Kabona muri Sabaoth Church. Kalikuwa anaona Sabaoth Church. Ibitangaza n'utwumiza bikoreka. Miujiza na ya zaidi yanatendeka. Karabwira mabuja. Akabia mabuja. Genda ubwire mutaha. Nendo kamye mzee. Agende ahure nabo. Aende akutane na nabii. Uyo mwana yarinze kubasaba bagende bahure nabo. Uyo mtoto alianza kuomba wakakutana naye. Wewe ko ari muhemu yera ya Biblia ukaza kuhura na prophet. Wewe Bwana ni Roho Mtakatifu alikukwambilia peke yake. Ugiye kugenda n'ivyawe mu zina rya Yesu. Na vyako kwa jina la Yesu. Biblia ivuga ngo uwo mwana aravuga ngo icyompa. Uyo mtoto anasema eti utakunipa. Boss. Wo. Agahura na prophet. Boss akikutana na nabii. Icyompa takunipa umuryango wawe familia yako ugahura na prophet. Ikutane na nabii. Niko Biblia ivuga. Naman arahaguruka agenda nyicete cy'umwami. Umwami w'Isiriya arandikiye umwami wa Israeli ngo ndakurungikiye umuntu wanje Naman. Eti nakutumia mtu wangu. Ni wasoma kino chete. Ukisoma ibarua. Umukizi imibembe. Umwami wa Israeli. Umwami w'abantu bafise Imana. Falme ya watu wana Mungu. Ni arazi kwa alikuwa ajui kama aratabagura chete. Akavuta. Aratabagura impuzu. Akachana nguo. Agomba kumwegera. Anataka nikokotea. Haijije gutabagura impuzu. Alipomaliza chana nguo. Elisa ku murongo 8 katika mstari wa 8. Maze Elisa wa muntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yitanambuye kw'impuzu ziwe amutumako ati niki gitumye witanamurira kw'impuzu zawe. Ngira ngo byazi wawe niki gituma urira? Ni kipi kimesababisha uwe hapa? Niki gitumurira?
Ni kipi kinasababisha unalia? Ni kiki gituma ubabara? Ni kipi kinasababisha Ni kiki gituma uhungabana? Ni kipi kinasababisha uko salama? Tugire bahinyisha. Naze iwanje. Naze nga muri Sabaoti. Aje hapa Msabaoti. Aramenya atajua mu Bisirayeli ya kuwa mu Israeli hari uvugishwa n'Imana. Kuna nabii wa Mungu. Listen. Niyavuze ngo aramenya ko muri Israeli ari Imana. Akusema kama atajua kama Israeli kuna Mungu. Yavuze ngo aramenya ko muri Israeli ariho ubuvugishwa n'Imana. Atajua kama Israeli kuna nabii wa Mungu. Asangwa amavuta y'ubuvugishwa. Ingawa mafuta ya unabii. Ndiyo. Elisa yiratiye. Elisa alijifunia mukurangiza ingorane za Naamani. Katika kumaliza tatizo za Naamani. Ngomba gukoresha ubuntu bw'ubuvugishwa bundiko. Ninataka nitumie neema ya unabii kwa kugira ngo ndangize ingorane yose yakuzanye today. Tatizo yote iko kwako leo. Mudatahuye ngaho ncandeka. Kama muelewi hapo naacha. Nimba Elisa yaravuze. Kama Elisa alisema. Ngo naze. Aje. Abone ko muri Israeli ari Imana. Aone kama Israeli kuna Mungu. Muri uwo mwanya dusengira indisenge. Katika huyo Mungu. Ariko nimba Elisa yaravuze. Lakini naze amenye yuko muri Israeli ajue kama Israeli ariyo muvugishwa n'Imana. Muri uwo mwanya si umwanya wo gusenga gusa. Ni umwanya yuko umuvugishwa atangura gukora ku buzima bw'abantu. Nabii anaanza tumika maisha ya watu. Are you ready? Muriteguye. Turakushimira. Tunakushukuru Bwana. Turahagaze muri hino. Tunasimamia kwa hili neno. Kugira ngo dusengere ko. Ili tuombee taifa lako. Nanezerewe ko ninafurahi maana walipokea neno lako. Ninafurahi kuwa wamepokea neno lako. My God. Maana yake mwami wanje. Jina lako ni Yesu.